nico gituma naciye mfati ya mbere kugira ngo mbe ndashiramo $10 n'ubu ni debut ni kuvuga yuko tuzogenda tumuherekeza kugira ngo nabandi tutamushigikiye twebwe kumbure bakurambere hari aho byova bimugora nico gituma ari itegeko kugira ngo tumushigikire ashike kuvyo yiyemeje. C'est confirmé. Umugwizatunga Siyoni ahejeje gushira amafaranga ibihumbi 10 vy'amadolari muri wa mugambi wo kubaka isoko nkuru ya kijambere y'Ibujumbura, umugambi wazanywe na Ubaka Nation Irongowe na Manirakiza Fablice. Iki kintu rero Siyoni ahejeje gukora ni ikintu ciza cyane, ni ikintu nizera neza yuko umuntu wari we wese agasanga uri umurundi, waba uba mu Burundi canke uri muri diaspora, gikwiye kukubera nk'ikimenyetso ukavuga ati nanje vy'ukuri muri no mugambi wo kubaka isoko nari nkwiye nanje gushiramwo novuga ibuye ry'umushinge wanje, kugira ngo uwo mushinge wanje ni investment, noshiramo investment muri irya soko nkuru ya Bujumbura igiye kubakwa na Ubaka Nation, kugira ngo uzokunguke ivyiza abandi nabo bazoba bariko barunguka. Aha no kwibutsa gato yuko umugwizatunga Siyoni asanzwe afise isoko ibita nyene kwa Siyoni hariya hakurya gato muri quartier industriel, abantu bose ba mu Burundi murabizi, ariko akaba yashimye yuko nawe nyene yoshobora gufasha muri Ubaka Nation agashira umutahe mu bikorwa vya Manirakiza Fablice, kugira ngo nawe azoshobore kuronka inyungu. Iki rero ni kimenyetso gikomeye cyane kuri wewe kumbure wari ufise amadidane, yavuze ati ni kugira ngo tumwereke yuko natwe nk'abantu ba kera b'inararibonye bashobora kuba bafise ico babonye mu gihugu, tumushigikira ashobore gutera imbere, kugira ngo n'abandi bantu batari bwavyumve neza bashobore kubona yuko iri soko ariko arubaka atari giwe ariko n'ivy'igihugu, n'ivy'abene igihugu. Nawe rero wari usigaye inyuma canke wariko urashidikanya, vy'ukuri this is the best time for you to invest muri kino kintu kugira ngo kizokuzanire inyungu muri kazoza. Rero tudatevye cyane canke tutavuze amajambo menshi, nagomba ndabashikirize ijambo Siyoni yavuze, umugwizatunga Siyoni yavuze, hanyuma mu nyuma ndaca ndabashikiriza ijambo rya Fablice yavuze kuri bino bintu, kuko iyi ni nkuru ya kano kanya nyine turavye mu kanya kuri televiziyo kanaka, hanyuma turavuga tuti namwe nk'abantu biwacu twoshobora kuyibashigikiriza kugira ngo mushobore kumva bino vyiyumviro vy'abagwizatunga, mushobore kumva ino opportunities itari bwazi, ni opportunity ya mbere ije mu Burundi nk'iyi, ikintu kinini kingana gutya n'ubwa mbere kije mu Burundi, ariko ndiza neza yuko bitogucika, kuko agasanga hano Kuziko twama tuvuga ivy'iterambere, agasanga twama tuvuga kuri business, agasanga twama tuvuga kuri investment, agasanga twama tuvuga ku mafaranga, agasanga twama tuvuga ku butunzi. It's time for you nawe ukavuga tuti, nawe ukavuga ati ngiye gushiramwo ibuye ry'iwanje kugira ngo shobore kubaka ubuzima bwanje bwo muri kazoza. Ntibisanzwe kubera yuko arashobora kukubwira n'uyu umushinga ntahe canke umugabo turi kumwe hano nigera murondeye. Burya kera kuvuka uri umuhungu ntibisigura yuko uca umugabo. Ubu rero kare nawe ndamufata nk'umuhungu, ariko ubu namukonsidere nk'umugabo. Umugabo rero kenshi bariko baravuga umugabo nibikorwa, ivyo bikorwa bikaba bikenerwa yuko twebwe bakurambere novuga yuko kapapa we canke mu grand frère wiwe yoshigikira ivyo bintu kugira ngo ivyo yiyemeje gushikako abikore. Na nico gituma namuhamagaye
ntantera n'intambwe ya mbere amaze kunyumvisha umugambi ngo nizogenda, nsanga mu migambi ashaka kurangura harimo umugambi w'isoko. Kubera yuko nsanzwe ndi umunyesoko, naciye ndamwegera kugira ngo ze ndamube hafi, kugira ngo ivyo yiyemeje gukora ashobore kubishikako atarushe cyane. Naho rero ncangira n'Imana nkabona iyo mugambi bariko barukorera i Bujumbura, nkaba ndi umunyabujumbura ariyo ndimvukira. Nivyo ni umugambi w'igihugu, ariko kugira ngo urabona ko ari umugambi wa 40-60 ukeneye kuzoshikwako. Ivyo rero nishobora gushikako twebwe abarundi twese tutahagurutse ngo twemere uyo muntu yatugiye imbere kugira ngo adushikane ico gihe tumaze kugira ico dushitseko. Sinzi ko wakurikiranye imigambi yatanze canke yaravuze yuko n'umuntu wa ruguru, n'umuntu mutonya canke umuntu mukuru cane yahawe karibu kugira ngo aze gushigikira uyu mugambi. Je rero sashatse gushigikira isoko gusa, nuko nabonye yuko umengo harimo imigambi myinshi. Nico gituma naciye mfati ya mbere kugira ngo mbe ndashiramo $10, natanze mu madolari kubera yuko ari umugambi munini nyagatonya, n'ubu ni debut, ni kuvuga yuko tuzogenda tumuherekeza kugira ngo n'abandi urabona abanyesoko si jenyene niko biri Siyoni, hariyo babagirako, hariyo bakazohera Venera, hariyo n'abandi twakuranye muri ya soko ya Bujumbura toro actionnaire. Nico gituma nabo nyene ndeza kubatera kamo n'abandi barundi benshi kugira ngo baze gushigikira uyu umusore wacu kugira ngo aje mu mugwi w'abagabo koko. Erega sizi ko ubona ndusanzwe. Nico gituma tutamushigikiye twebwe kumbure bakurambere hari aho vyova bimugora. Nico gituma ari itegeko kugira ngo tumushigikire ashike kuvyo yiyemeje. Ahubwo je ico no ari kubasaba canke nkasaba timu yiwe yuko sinibaza yuko ari wenyene, igikorwa ntigishobora ari wenyene. Nico gituma twamugiye hafi kugira ngo tuze tumuherekeze, turabe yuko yogishika ko bitamugoye cyane nkuko nabivuze ngitangura kumbaza. No kuvuga yuko nagerageze abishire ahabona, umuntu ari we wese abyumve abitahure, natwebwe tugerageze tubitahuze abandi. Urazi yuko nakuyende umunyesoko n'isoko ndayifise, n'abanyesoko biwacu tubabwire yuko ujya mugambi ategeza kurushigikira. Si bimwe rijya soko rigiye kubakwa nkurikije amajambo canke nkurikije ivyo banyeretse, si bimwe. Nukuvuga yuko iri soko rizoba harimo za Adidas, za Gucci, harimo za supermarché n'ibindi, hazoba harimo shopping center, hazoba harimo ama salle de conférence, hazoba harimo ama hotel boutique, hazoba harimo ama appartement. Urumva yuko vraiment twese tuzoronka kandi niko bitegeza kumera. Sizi ko mubizi nkabagira ko afise isoko baje nyuma village market, murabizi kazohera afise isoko. Burya amasoko uko aba menshi niko n'abantu bava hanze baza kudushora ari benshi, kubera ko bavuga nitwagenda i Bujumbura ntacyo tuzobura. Hajya Dubai tuyikurikira kubera iki? Nuko tuzi ko harimo amasoko menshi cyane atanaki mugenda kurondera ukabura. Ariko uzi yuko isoko ndubona nk'ubu umunsi bijya utangura uzobona tuzogenderwa n'abantu benshi cyane kurusha uko bavyibaza. Nico gituma rero atamukonkira abaho, ahubwo akiye gushigikirwa kugira ngo ahubwo tudugire mu twese. Kuri jewe ni umunezero udasanzwe, kuko biraryoshe gushikiriza icyumviro hanyuma kikumvwa. Rero ni ibintu bikomeye cyane kuko jeho nini murabona ko natewe iteka kwicarana na Mutama Siyoni nk'umuntu tuzi twese twakuze twumva. Urumva ni intambwe ndende. Now kimwe no vuga ni cyuko n'abandi barundi batahure ubusa umugambi wa Fablice. Ndabisubiyemo n'abariko baragura Max ntibariko barayaha Fablice. Jewe ico nakoze nazanye systeme. Mbe urazi kwiba ari byo abazungu bahishije abirabure. Urazi ko ari byo no vuga ati babandi bakava amahanga bahishije Burundi. Ati kubera ikuno munsi barabara rigira ryubako uzawumva ngo Bank Mondial igirido ngo igiriduha amahera.
uno munsi nabiriya rero nkavuga ati ikintu kiri hejuru y'ibyo byose n'ubumwe bw'abarundi abarundi kuja hamwe nicyo kintu cya mbere kizotuma Burundi dutera imbere ku mwanya mutoyi hubwo tunazigamira n'abazodukomokako rero urumva niteka ridasanzwe kuba naragize amahirwe yo ku sinovuga ati nariyumviriye hubwo narahishuriwe kuko ntitwobigaruka ko isezerano Imana ifise ku Burundi ni rininiya rero jewe guhishurirwa n'uhoraho akavuga ati shirizo ntama zanje imbere nkaca ngira amahirwe nkahura n'umuvyeyi Siyoni akavyumva kurusha n'abandi nibaza ko kandi nizeye ko ari ikintu kigiye gutera intege abandi batari bake kuko n'umugwizatunga yagiye novuga ati yenspiye canke yatubereye akarorero ku ma generation atandukanye rero kubona generation iyi ni ya kabiri ngira murumva ko kuza muri iki gikorwa si novuga ati nta busamazi rero nakamo ko kubwira uwari we wese urumva ni kimwe jeho nivugira ati kugira amahirwe yo kuba muri kompanyi imwe n'umuntu bita Siyoni ntiwumva ko ari ikintu gikomeye cyane iryo niboneka rimwe mu Burundi iryo niboneka rimwe rero ikintu kiryoshe no wanashaka no cangira ko menyesha ni cyuko tumaze imisi tuganira na bankobu iriko iraziganya iriko irakira amafaranga hariho bankobu hariho CADB turaza kubabwira ukuntu na umuco microfinance nayo yagiyemwo mu kudufasha rero ivyo tumaze imisi tuganira ni ivyuko ati muri yindwi imwe n'imisi 3 amafaranga ari karajako ni menshi cyane ati none agume yicara babandi turiko turatera kamo kubera iki mutoba murabaha akayentere ivyo rero barabitwemereye urumva ko tuzoja kubikora ku munsi wa mbere tuzoja kubikora ku munsi wa mbere bisigurika tuwashizemo 100 urumva ntiturashika ku nyungu turiko twama twabasiguriye cyangwa turiko turabahamagarira ariko uwashizemo 100 mu mezi 3 azoba yungutse 500 cyufata washizemo 1,000,000 mu mezi 3 azoba amaze kunguka 1,500,000 urumva ubwo bwose n'uburusho buriko buraza n'imbere yuko dushika ku migambi twagiye turasigurira abantu rero novuga ati n'uwari wese ariko arabyumva ubu huganyaruke kuko ivyo bice iyo entere izoza kubazoba bamaze gushika kugera kuri uwo munsi wa mbere abazoza mu nyuma urumva iyo n'iyindi faze tuzoba twinjiyemwo ikindi rero kiryoshe ni ikintu kijanye n'aba agents twara deployinze canke twaragize umugwi w'abajene badufasha kuja gutahurisha abandi kuko ni ikintu nkuko mutama yakivuze gikenewe ko twumvisha abandi bose novuga ati nta muntu numwe ndabona atacumva mugabo information birakenewe kwikwira hose kuko abarundi turi beshi aba agents rero bazokorera muri aya mabanke bankobus ya bariko barakorera bankobus ya DB no kuri rijya soko nyene ubugiye kuri isoko rikuru rya Bujumbura hariho ahari biro ushobora kuronkera information ukagenda ugiye kuriha gusa ikindi kiryoshe cyane rero nshimire cyane gose microfinance umuco microfinance yaratwegereye iravuga ati turi play kubaherekeza turavuga ati none uwo duherekeza gute iki tubwira ati turafise haja yacu ku isoko kwa Siyoni ati rero guhera ubu ati bwira bari bo bose niyo hazoba ku isoko kwa Siyoni barashobora kuza kuguriraho imitahe aca baravuga ati twebwe na ruguru turi Ingozi turi Igitega kandi ku isoko ati rero nubu bishatse ashatse kugura imitahe ati karibu muri ayo ma agence yose ya umuco microfinance ikitibagiwe naco nuko nuwo bashaka n'akadeni ko kugura umutahe muri umuco microfinance ashobora kukaronka urumva rero ko umuco microfinance nayo yatubereye inzira nziza yo guherekeza umugambi rero turahamagariye abandi bose ikindi kiryoshe ni cyuko guhera isaha hariho abo twokwita bafasha abandi gutahuza abandi muri diaspora
ubu turafise abari muri Europe, turafise abari muri Amerika, turafise abari muri Canada, muraza kwafisha ngaha mubereke mutangiye iyo liste kuburyo umuntu yibereye muri Australia si ngombwa ngo arinde gutelefona mu Burundi ati bimeze gute canke no riha umutahe gute, aho nyene arashobora kuvugana n'uri ngaho. Hariho n'abantu cyusanga biba ngombwa ko babafasha mu kuzuza ama acte d'engagement. Ikindi gikomeye cyane wanashaka hari ikintu mutama turiko turaganira yabaye nk'umpa icyumviro sanga ni icyumviro gikomeye cyane. Yaravuze ati jewe mu bintu shigikira ndashigikira siporo, sinibuka ko anakibuka arambwira ko kintu kijanye no gushigikira inkino. Muri icyo gihe rero bujya mutama kuva kijya gihe nagumye niyumvira cyansanga no muri Twitter iyo bariko baratanga ubyiyumvira cyavuga ati why not do planning hajya nuko twahashira niyo yoba arena ntoyi yo gukiniramo basketball. Ona ubu ahakinirwa basketball ni heza muga ntiyashimishije ku rugero twifuza. Rero yuri kuriyumvira complex nka hajya kuri jya marché Buja City Plaza, it will be a perfect place gushiraho icyo kibuga cha basketball. Rero ikiryoshe nuko mutama nk'umuvyeyi urumva abizi kundusha, bisigurika ati rero nivyo twizeye neza ko tuzobishikako. Rero abakinyi ba basketball jewe ntimwibaze ngo sinza kuri ngo ni muhambona, ariko ndabikunda kandi ndarorera. Rero dufashanye gusenga twese dushigikiranira umugambi mu witabire muri kimwe. Jewe umutima wanje nizeye ko tuzoshikako nicuko hajyana twohubaka field ya basketball kandi bigatuma abantu bashobora gukina bisanzuye neza cyane. Icyanyuma naco ni uko tuzoshiramo n'ama movie theater aho kurorera amasinema. Ni hagira umuntu aca yibaza ngo biroroshe kuko burya iyo movie isohotse muri Hollywood hakeneye ama licenses menshi manini nakeneye amafaranga menshi. Mugabo mumenye yuko ikintu ushika kutegerezwa gutangura kukiyumvira. Rero urumva ko ari ivyiyumviro kandi dukunze kubihabwa n'abarorera canke abadukurikirana. Rero murumva ko umugambi wa One Africa Investment Fund uzoja gufinansa imigambi itandukanye, si ubusanzwe kandi si ubujijwe. Abarundi bose, abari umurundi ari ngaha mu Burundi, abari umurundi ari muri diaspora aremerewe gushiramo umutahe. Amakompanyi aremerewe, amasosiyete aremerewe gushiramo umutahe, amabanke aremerewe gushiramo umutahe. Aha twebwe twifuza ko yoba imashini ifata ya 2040 kayidushikanako mu myaka mikeyi, kuburyo n'igisekuru kizovuga atabarundi bo mu 2024 baranditse amateka yo kudutegurira akazoza keza.